Mu ntara ya Cibitoke hishwe abantu batatu muri indwi twaraye dusozereye. Babiri muri bo nibiziga vyatowe kuri transversale y'indwi ku mutumba Ndava muri komine Buganda wa mbere uheze. Ivyo biziga ntivyigeze bimenyekana. Uwugira gatatu yishwe mu ntara ya Cibitoke nawe nyene yatowe ari kiziga kuri transversale ya gatatu ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda ku wa gatatu uheze. Nawe nyene niyigeze amenyekana. Ivyo biziga uko ari bitatu vyatowe mu ntara ya Cibitoke vyari bimaze kononekara kandi ko biciwe ahandi baca baja kubita muri ivyo bibanza. Ivyo biziga uko ari bitatu vyaciye bihambishwa ku itegeko rya musitanteri wa komine Buganda. Ku munsi wa kane umugabo yitwa Nirabampa yarasanzwe ari umurimyi mworozi yaratowe ari kiziga gifise umugozi mw'izosi amaguru akora hasi mu Gwegura muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Abamwishe bashatse kwerekana ko yiyahuye. Abanyagihugu bo muri zone Gwegura bavuga ko yishwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Mu gipolisi muri komine Muruta bamenyesheje ko amatoza yatanguye. Kuri uwo munsi wa kane nyene mu ntara ya Bururi umugabo yitwa Masuguru yarishwe n'umukenyezi wiwe ku mutumba Gihinga zone Binyuro muri komine Vyanda. Amakuru ava muri komine Vyanda avuga ko ikiziga cari gifise ibikomere vyinshi hamwe no mu mutwe. Amatati yo mu muryango akaba ariyo ntandaro y'urwo rupfu. Mu ntara ya Kirundo naho nyene umugabo yitwa Citeretse w'imyaka 32 yarishwe acumiswe imbogita n'umugabo yamwagiriza ko agendana n'umugore wiwe bari baravanye ku mutumba Mariza muri komine Ntega wa kabiri uheze. Amakuru ava muri komine Ntega avuga ko uwagirizwa icaha yafashwe n'igipolisi. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Rutana n'umukenyezi atashoboye kumenyekana yatowe ari kiziga ku mutumba Rugunga muri komine Musongati ku wa mbere uheze. Abamwishe bamuzibaguye ibibugita bamusiga atagahuzu yambaye. Musitanteri wa komine Musongati hamwe n'urongoye igipolisi muri iyo komine baciye batanga itegeko ryo kugihambisha hatabaye amatohoza.